Ndabaramukije bakunzi ba Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine umwe wese aho aherereye ndizera neza ko mwaramutse mugira igitondo c'umugisha kuri uno munsi wa mbere umunsi w'imirimo igenekerezo rya 17 ukwezi no kumunani umwaka wa 2026. Hari umugani nkunze kumva bavuga ati ngo akagabo gahimba iyo akandi kataraza ngo kandi ngumanika agatu wicaye ukakamanura uhagaze. Ibiriko birashikira igihugu c'u Rwanda si ivyo kuvuga na gahoberabunwa. Aha ni nyuma yaho tuboneye bikubita mu gikiriza bagasesa inzoga zose zikorerwa mu gihugu c'u Rwanda, ivyo bita ivyuma, bagasesa izinjira mu gihugu zivuye mu Burundi, bagasesa izinjira mu gihugu c'u Rwanda zivuye muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya, eka n'iziva mu Buhindi. Aha mwari muzi neza na neza ko igihugu c'u Rwanda kitagira izo. Aka gafoto mubona canke ino logo nasize hano ni izo, ni nka immatriculation internationale, ariko hano reka nababwire izo majambo yose nkuko vyanditse ico bisobanura. Izo ni International Organization for Standardization, donc ni laboratoire internationale. Kugira uronke ino izo mbanze sigure ino izo mumenye igituma nje gukora kino kiganiro tubapfukura tubagaragariza ko naho bikubita mu gikaraza ntaco bambariye ko abanyarwanda nabo bakunda kuvuga ati ngo nakezo karimwe ubusa. Izo rero kugira uyironke ni laboratoire internationale. Hari ibihugu birekuriwe kurungika abahinga babo abalaborante ku rwego mpuzamahanga nka OMS canke ibindi bisata, ibindi bigo bijeje gukurikirana ivy'ibifungurwa, donc ibintu bica mu kanwa k'umuntu kugira ntibimugire ko ingaruka mu gupima bijya ibintu vy'amametanol n'ibindi bigenda bitandukanye mu mfungurwa, degré d'alcool n'ibindi vyinshi bituma mu magara y'umuntu ahungabana ku kintu giciye mu kanwa. Mwibuke ko hari ama produit bakoresha hanze y'umubiri, hanze y'akanwa, donc ibitaja mu mubiri ariko birekuriwe gukora ku rukoba. Hari ibirekuriwe gukora ku rukoba bitarekuriwe gukoreshwa mu maso, mu mazuru, mu matwi n'ahandi hagenda hatandukanye. Ivyo kugira bigaragare bigaragazwa n'ibipimo bimwe bimwe bica muri laboratoire. Mu Burundi turafise ico bita BBN na Senteya. Aha rero muraza kumbarira ngo mbe kuri kuravuga abanyarwanda natwaca batangura kunyataka ikiganiro kigitangura, n'abandi barundi bifo bagani badatahura baraza kumbwira ati Fleury Patriote reka kwihagarara ko u Rwanda rwaradusize. Niko kenshi bakunda kumbarira kumvo zuko ngo bafise amabarabara meza gusumba amabarabara yo mu Burundi. Ariko ikije kubabwira muce mutora ama Android yanyu, mutora ama écran plat, mutora ama tablette, murondere mu moteur de recherche yose yaba yo mu Burundi yaba yo mu mahanga, murondere muraza kuza kumpinyuza muri commentaire muvuga ati bwa bundi uri umuntu w'umugabo, uri umusesanguzi, uracukumbura. Nagomba nababwire ano mango tuvugana ko igihugu c'u Rwanda kitafise uru ruhusha na rumwe mpuzamahanga, haba mu bifungurwa haba mu vyo kunywa. Mbega igihugu c'u Burundi bobo bararufise? Nagomba nababwira ati ego cane. Mbere mu Burundi ntirufise runo ruhusha rumwe rwa 170-25, ndaza ndayibasigurire. Turafise n'urwa 170-20, donc 25 ni amarabo dese hahandi bapima ko imbuto ziba zimeze neza, ikintu kiba kimeze neza. Hama iyi 170-20 nayo niyo itanga uruhushi ikavuga ati bon ndaza kuvyinjiramo neza mu kiganiro, ariko reka mbaze ndabasobanurira. Ino izo igihugu c'u Rwanda ntikigira namba. Aha muraza muvuga ati iryo ni shari, oya si shari namba. Ibi twabicukumbuye canke nabicukumbuye kumvo zuko nariko ndarondera igituma u Rwanda rwihambaje gugara ibinyobwa, gugaye inzoga ziva muri Inde, gugaye inzoga ziva mu Buhindi. Ruvyitse ngo ni ivyuma, ngo nutuyoga tudapimye, ngo tudafise ngo rudapimye ubuziranenge, niko mu Rwanda bavuga, donc ngo bitujuje ibisabwa n'ibindi vyinshi, ngo nizo ziriko zirabica abanyarwanda. Ariko twarababwiye igituma Paul Kagame yugaye inzoga nuko hapfuye abasirikare bagera ku 5,000 batagwanye, batabarashe, banyoye bino bita ivyuma mu gihe bari bahejeje ngo basoje amakosi, bahejeje ama entraînement hari aburasirazuba bwa Kongo, bateguye kubandanya kurigita inganda nkuko babikora, bica bongera biba mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma muri celebration niho bababwiye ati burya inzoga za brasserie canke za Bralirwa, mu Rwanda bafise Bralirwa, ni brasserie nyene nk'iyi wacu mu Burundi, ariko mu Rwanda yitwa Bralirwa, mu Burundi muratwo yitwa Braludi. Rero Bralirwa mu Rwanda ntibyakunda ko babaha inzoga ziri mu bidaje. Murabitswe ikidaje ca Braludi kigenda canke ca Bralirwa kiragenda kikagaruka. Hama rero hariya mu mashamba ntivyari gukunda ko babashira inzoga ziri muri
mu bidaje vya Braludi kuko ntibari bazi ko bizonagaruka. Hari igihe baba bariko baraserebura doni gaci barasa canke umwana wo mu wazarendo n'abafatanyabikorwa ba FRDC bakabinjirira bakabarigita bariko baraserebura, ugasanga brasserie ihomvye amakaziya, ihomvye n'ivyo bidaje, kandi muzi neza ko ikinyobwa kijya kiri indani gisumbwa ibeyi n'ikidaje. Niho baciye bafata option yo kubagemurira zirya nzoga Roki yama yamamaza za Ingwejini n'ubundi busara bwayi bwinshi cane nkuko bo babwita, ariko babahaye inzoga ziri variye zivuye mu Buganda, zivuye he n'ahandi henshi hagenda hatandukanye, ariko nyinshi zava mu Rwanda. Abo basirikare rero nimba barasinziriye, niba barabigiye ko baravyuhira bataravye degré d'alcool, abandi ngo barazitekera, numva ngo muri bwabo bujage bagenda bambaye hano bwa gisirikare bumwe bukomeye bukozwe mu vyuma n'urusasu kenshi arigera ukubitako ugasanga umusoda yarokotse, iyo urukubise muri karya ntirumushikire. Rero barabinyoye, ibindi babitekera muri burya, hanyuma mba barasinziriye, mba babinyoye na yanzara dusanzwe tubabwira itoroshe hariya ku mirongo y'urugamba, baba baracikanye ngo abagera ku 5,000. Paul Kagame ishavu riraduga rigera mu bwonko. Ico yakoze yaciye afata vacances aja muri Espagne n'umugore. N'ubu Paul Kagame ntaragaruka mu Rwanda, aho benshi biyumvira ko yoba yarahunze, abandi bakavuga ko yoba yarasabiye ubuhungiro umugore n'abana, kuko ararengeje imisi igera ku 25 ari mu gukwiza ukwezi kurumane Paul Kagame adahonyoye mu Rwanda. Gombe murabe imirimo canke ibikorwa biko birakorwa mu Rwanda ntiherutse kugaragara, haba muri finale y'umupira w'amaguru, haba mu bikorwa bikomakomeye ko birabera mu gihugu cy'u Rwanda. Paul Kagame ntariko aragaragara. Reka rero ngaruke kuri sije inzinduye. Izo rero nkuko mwabibonye ni International Organization Standardization. Iyi bayiguha mu gihe bamanutse bakaza mu gihugu cawe bagasuzuma kabisa ko ufise laboratoire iri ku rwego international. Nagomba ndabasigurire ko ufashe icupa ry'amazi hano mu Burundi canke ibifungurwa ugiye za fomi ukagenda za siniko ndabamamariza, ariko nagomba n'uburorero niko ndabaha. Ufashe icupa ry'amazi rya Aquavi urabona aka kajambo izo. Ufashe ibifungurwa n'ifumbere mu Burundi, ikorerwa mu Burundi yo muri fomi ijya fumbere. Igituma mbona ari ndengambibe abatanzania bagasaba fomi y'ugurugwa iwabo, Zambia, Uganda n'ahandi, nuko basanze mu Burundi dukora ifumbere ryujuje nkuko abanyarwanda bavuga ati ngubuziranenge, ryujuje amakondisyon kandi ripimye ku rwego mpuzamahanga. Hajya fomi ifise laboratoire iteye imbere. Ikigo cacu Senteya kirafise izo 170-20. Ikigo cacu ca BBN kirafise izo 170-25. Ibi biharuro niko ndavuga nivyo mubona biri muri screen. Ariko Rwanda ntirugira namba. Rwaragerageje amakuru ufise n'amakuru nacukumbuye, nabahaye uburenganzira. Nimwumva ndiko ndababesha, tora telefone zanyu muje muri moteur de recherche iba Google, ibende niba mukoresha ama intelligence artificielle, mwandiki eske u Rwanda rwafise izo, baraza bababwira ati oya. Bikunze barabaha n'ibinoko barungikira akayimoji ko kubazomera, akababwira ati ivyo nuko murarondera mu Rwanda nta bihari. Bamaze igihe kirekire barondera izo, ngo baranasoroye bagerageza kugura ngo ama organisation internationale ate abavivurire izo, ariko vyaranse. Tugaca tugaruka tukiyumvira ni gute u Rwanda rero rwafashe decision yo kuvuga ko inzoga zivuye mu Buhindi, zivuye muri Kenya, zivuye muri Tanzania, zivuye muri Uganda, zivuye no mu Burundi, aho bugaye inzoga zigera ku 52 bavuga ngo ntizuzuje ubuziranenge. Ikigo Rwanda Food Drug and What ijya FDA nta laboratoire iriko koni internationalement ifise. None bafatiye kuki n'inzigo canke n'ishavu ryuko abasirikare biwe imbwebwe za Sarambwe zahoneye mu burasirazuba bwa Kongo zizize kunwa ivyo wewe yita ivyuma. Reka nzare amapreve niho tuza turatahura eske ibiferi uvuga urabifitiye ivyemeza. D'abord Uganda ico gihugu giheruka kuza naco carakaye. Mbere Uganda yoyo irahakwa no kubivuga neza kuko yarashavuye. Abaganda barashavuye baravuga ati uyu mugabo arasuzugurana igihugu ciwe. D'abord ntana izo gifise. Uganda ifise laboratoire iri très poussée. Uganda nagomba babwire musanzwe mutwe dukura ibintu byinshi muri Uganda, ifungurwa, amavuta yo kwisiga, mata, ivyanda gutake byinshi biva muri Uganda. Uganda muri yase ni mu Bushinwa, tureke guhendana. Turazi twese kushaka ubuntu bw'ubupfuye nabi, ubuntu bunyaruka, ivyo bita mariswafi, amavuta, les produits chimiques, ibintu byo gukora amasabune y'amazi, ama eau de javel n'ibiki vyinshi biragurwa muri Uganda no muri Kenya. Ivyo bihugu rero kugira d'abord vyemererwe no gutunga ayo maproduit nuko bifise ama laboratoire
asumba amalaboratoire ari mu Rwanda. Nagomba mbere ngire ko ndababwira tashara tanzigo ko laboratoire y'u Rwanda muri kano karere ka EAC niyo ya nyuma, niyo laboratoire ya nyuma. Igituma nkoresheje ya nyuma canke mvuze ya nyuma nuko itagira izo umuzungu ataraza canke aba bantu bajejwe kubivivura bataraza bapime ayo malaboratoire ariko mufise ibikoresho, mufise ama reactif, mufise ama produit menshi avaria sero hajya laboratoire iba nini kandi iyemerwa ku rwego mpuzamahanga mu gihe ibifise ama reactif ashoboye gupima ibifungurwa, ivyo kunwa, ivyo kwisiga n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ugaca usanga mufise ivyo bita ama accreditation menshi mu bijanye n'ibintu by'ama certification, mugaca mubwira muvivurirwa rero izo bitagoranye cane gose. Munyihanganire gatoyi indege irikira cha hejuru yanje mwayumva mu kiganiro muraza kwihangana. Uganda joins Kenya to challenge Rwanda alcohol ban, citing EAC trade rules. Ngo Uganda ngo yifatanije na Kenya kuko Kenya niyo yatanguye kwamagana canke kwanka kugwanya ino politiki y'u Rwanda yo kubaburiza ibinyobwa vyabo kuja mu Rwanda, byinshi barabisesa. Uganda nayo nyene ikirazamwo ikivuga ati wapi, kandi baranabwira u Rwanda ko rwarenza amategeko yo mu karere ka EAC yo guhanahana libre circulation des biens et des personnes, yo guhanahana ibidandazwa n'uruja n'uruza rw'abantu bo mu karere. Hano iwacu muri EAC batwaraho libre circulation, aho mu Burundi agende mu Buganda canke mu Rwanda canke hehe atakintu asabwa atari uko yo bafise passport. Rero Uganda nayo nyene ikiraza munsi bana ko haravuga ati Kampala Uganda has joined Kenya in challenging Rwanda's suspension of alcoholic beverage manufactured in the two East African countries, escalating a regional regulatory dispute over product safety, mutual recognition of standards and the free movement of good. Nivyo ninyo bakora baravuga ko Uganda na Kenya bifatikanije mu kugwanya ino ban, kuno kwanka ibinyobwa vyabo ko vyinjira ngo bahonyanze amategeko ya EAC nkuko bibivuga canke yo guhanahana ibidandazwa. Uko niko Uganda yo yaje ivuga. Uganda imbere yo konza kubereka izindi fact, Uganda irabandanya ivuga ibi bikurikira. Uganda irabandanya ivuga ibi bikurikira. Hano Uganda iravuga ati the Uganda National Bureau of Standards UNBS, muzosanga ko ma produit menshi ya Uganda yanditse ko UNBS. Iki nico kigo cyo muri Uganda gisuzuma ubuziranenge, tubyituko gisuzuma ko ibi ama produit yaba alimentaire canke chimique canke cosmetique nibiki afise ubuziranenge. He said, yavuze ico kigo cavuze ati on Friday that 10 Ugandan alcoholic brand ngo amahinguriro yabo canke ibinyobwa vyabo 10 vyarabujijwe na Rwanda Food and Drugs Authority ya Rwanda FDA, yabuza ko vyinjira were certified under harmonized East African Community standards. Ivyo binyobwa canke ivyo bidandazwa bikaba vyari bisertifiye vyemejwe na laboratoire canke n'amategeko bagendera ko hano muri EAC. That Rwanda had provided no technical and scientific justification for blocking them. Uganda yo yacimenera inda ku rukumi icibabwira ati ivyo byose u Rwanda rwabihagaritse rudatanze preuve technique canke scientifique, une justification scientifique. Wumva ivyo nyene byo muri labo kagendo kuvanga ugapima ukavuga ati iki kinyobwa twisunze laboratoire yacu yemewe cyane mu mahanga, kandi n'abanyarwanda twemera, twasanze iki kinyobwa kibura ubuziranenge. U Rwanda rwaranditse liste ruca rwavuga ati ibi ntitubikeneye badasuzumye. Mbega ibi bigiye kugira ingaruka ku guteza icuka hagati y'ibihugu byo mu karere ka EAC? Inyishu ndabaha nihuta gose ni ego, kuko u Rwanda ni igihugu kiri enclave cyane gose gusumba no Burundi. Twebwe base tugiduhiriwe dunahishije, hariho n'ibidandazwa bimwe bimwe bizanana muri Tanganyika tugapakurura kuri poro, ariko u Rwanda nta poro nimwe
rufise. U Rwanda ivyo gwinjiza bica muri Tanzania, u Rwanda ivyo gwinjiza bica muri Kenya, hoho ni nakure kuko birinda guca muri Uganda. Murumva ko ibintu biba bitoroshe cyane. None u Rwanda ibi bintu babikoze biyumvira ingaruka ivyo bihugu navyo decision bigiye gufata, kuko navyo n'ivyafata decision u Rwanda ntiruzokoroherwa, atoca atangura garuke. Urumva ababanyi, we were neighbor, we were cousins, gutwara abavyara, none abarundi bahisemwe inshuti ya Kongo. Eka na Uganda ejo izohitamwo Burundi, na Kenya ejo izohitamwo Burundi, kuko ingeso no kungene mwitwara kuzana superiorite mu karere, kwiyemera, kwikubita mu gakiriza, bigatuma mubana nabi n'abantu kumvo zuko mushaka kwereka amakungu. Inyuma yaho Amerika ba Clinton n'abandi benshi bagiye barabahenda, babakomeza, babashira ku maraporo atariyo. U Rwanda ngo GDP yabo ngumeze neza, u Rwanda ngo mu bihugu je namarabajije, u Rwanda mu bihugu 10 bikenye ntirurimo, u Rwanda mu bihugu 10 bitunze muri Afrika rurimwo. Ariko misi yose mwaba muri kora mwasize amakaburimbo 3 canke 4 ngo u Rwanda rumeze uku na kuriya. Hariya aha rero Uganda yababwiye ko nta no technical and scientific justification for blocking them, nta kintu na kimwe batanze nka fact yotuma izo nzoga canke ivyo binyobwa bihagarikwa. Ikicuka mwabonye ko camaze kugera ku rwego rwa East Africa. Ejo bazotangura Papa Africa, General Major Evariste Ndayishimiye ingo hagati y'ibi bintu icuka casaze bijemwo ari bakavyonzi uko bavyonga mu Burasirazuba bwa Kongo, niko bashaka no kugaruka kuvyonga hano muri EAC. Aha rero nako ndababwira nyaraguritsa, ariko naganda babwire ko u Rwanda laboratoire yabo nisunze ama preuve ari hano, laboratoire yabo iri zero, nta kintu na kimwe bafise cyo kwikubita mu gikiriza. Intonde hano z'ibihugu vyafatiwe nababwiye, ibihugu vyafatiwe ivyo bihano ni Kenya, ni Uganda, ni Tanzania hamwe n'Ubuhindi. Mu Buhindi ho hafatiwe inzoga zigera kuri 5. Mbega Fleury kuri ko ravuga ko u Rwanda rutagira rutagira ukuna kuriya, we wabivumbuye he? Ivyo uvuga wabikuye he? Ufatira kuki kugira utuzanire ayo makuru? Duhe preve turabe ivyo uvuga ko ari vyo neza na neza. Reka mbanze nze hano n'amapreve, kuko je nabahaye uburenganzira, mutavyemeye guruke kumbuga ngurukana bumenyi murondere. Yes, le plan stratégique Rwanda FDA 2024-2029 indique qu'en 2024, 0% des paramètres du laboratoire de contrôle de qualité était accrédité par un organisme international. Ushika no manga tuvugana u Rwanda na accréditation internationale rufise. En mars 2026, mars mu kwa gatatu k'uyu mwaka turimo, Rwanda FDA cha kigo kijejwe kuraba ngo ubuziranenge arico cahagaritse ivyo binyobwa. Nkoresheje hano kugira tubanze dutahure bafatiye kuki, bafise ububashanya baki bwo kumenya ko inzoga ivuye mu Buhindi yugaye, kumbore baraguze agacupa kamwe barapima. Reka tubirabire hano, bafise ubwo bushobozi ntabwo bagira. Reka rero ndabibasomere avec des preuves à l'appui. Narabemere ko atakintu c'igihuha, atakintu co gupopangana n'igiki kitagira preuve nzobazanira. Nakije kamera ndabazanira fact. En mars 2026, Rwanda FDA a encore lancé un appel d'offres pour engager. U Rwanda gwarahamagaye rucishije muri ca gisata ca kigo cabo kijejwe gupima ngo ubuziranenge, ngo barangaja ngo une société de conseil afin d'obtenir l'accréditation ISO IEC 1770-25. Ya izo natangura ndabereka gafoto kabo muri mars muri 2026. Bisigura ntayo bafise. Ikimwe ko muratahura neza, muhava muvuga ko hari muri mars, ubu tugeze mu 8 n'ubu ntayo bararonka. Ndabazanira preuve ko kugira no mango ndiko ndakora kino kiganiro, u Rwanda ta izo rugira, nta laboratoire gwemewe mu Rwanda bafise ku rwego mpuzamakungu. Ku rwego mpuzamakungu rero bafashe ingingo, aha turi mu biri vya bibazo, bafashe ingingo yo kubaninga izo nzoga bafatiye kuki? N'umufumo ni kiranga
ninde yabapimiye izo nzoga ko zitagira zitujuje ubuziranenge. Ariko nababwiye motif ibivugwa iyo vyavuye nuko ngo hagera abasirikare baba abantu 5,000 bapfiriye mu mashamba ya Kongo bazize kunwa izo zangwe jini nibiki ishavu riraduga ngo kandi izo nzoga Paul Kagame amakuru adushikira ngo nyinshi zari za James Kabarebe nawe ukaba uziko ariko aragenda abandanya amusuprima buke bukamukura ku rwego rwa politique no rwego rwa gisirikare. Dans son laboratoire, cela indique que l'accréditation était encore en cours d'obtention. Le programme de renforcement de Rwanda FD mentionne justement la mise en conformité du laboratoire avec ISO IE5 17025 2017 avec évaluation procédure en qualité et action corrective. Reka tubandanye turacarenjinga n'ibihugu turabe igihugu gikwije cujuje ubwo buziranenge. Tugomba tunyaruke tugombe tuyizire hano ku Burundi n'u Rwanda. Uburundi n'u Rwanda kubijanye n'aya laboratoire vyifashe gute nico ngomba tubanze turabe. Situation générale, le Burundi a fait des progrès hambere hatangura. Situation générale, le Burundi a fait des progrès importants vers l'accréditation de ces laboratoires. Tugiye ku Rwanda. Rwanda FDA poursuit la démarche d'accréditation. U Rwanda ntirurava no kuyo runeye none ngo ruriko rurugara inzoga z'ibihugu bibanye. U Rwanda ruriko rurakoza agati mu ntozi rutabizi. Nico twanama nababwiye ati abantu muja ngaho ngo u Rwanda mwe ntago muzi. U Rwanda gwidandariza ibinyoma hamwe n'iyi guverinoma ya Paul Kagame hoho ni ibinyoma kwenda mbere. And tuje ku gihugu c'Ubuhindi kiri mu bihugu vyugariwe n'u Rwanda. Ubuhindi bavuga ati très grand réseau de laboratoire spécialisé. Ariko tureke guhenda. Ubuhindi imiti yose tumiragura, yaba iyo miti y'amadiabete, yaba iyo miti y'ibituntu, yaba iyo miti y'amakanseri fufahaza, yaba amashimiothérapie, yaba ubuvuzi bwa mbere bubaho mwisi. Nababwiye tora Android, abagize amahirwe yo kwiga tora telefone, tora amaordinateur, tora n'ibindi birimwe ama moteur de recherche atandukanye. Ubu haraje intelligence artificielle navyo nyene mukoreshe za ChatGPT mubabaze ati laboratoire kabano u Rwanda agahugu kanyuma muri EAC kumbure no muri Afrika kubijanye n'amalaboratoire kariko karugara ikintu cavuye mu Buhindi, s'il te plaît. Ikintu cavuye hehe mu Buhindi, ikintu gifise ISO 17025 na 17020 wowe utagira wagipimye gute? Kandi ivyo bibazo nazanye hano kugira mubone neza ukungira umuntu ikubita mu gikiriza ari zero ataco yubakiyeko, ari ya poeme yitwa kankre mama we kanka. Okay, turabandanya n'Ubuhindi. Très avancé globalement. Ubuhindi muri bintu vya laboratoire canke ngo ama ISO buri très avancé. Nibaronka no kungene babukrasa. L'Inde possède de nombreux laboratoires alimentaires accrédités NABL ISO. Iyi rero NABL ISO nuko akanya gatonkundira. Noje kubabwira ibi vyayo kugira uronke iyindi rero. Uko aro n'iyindi yitwa NASAC. NASAC S. Nayo nyene nurundi rwego rwa accréditation ngira hoho bahakakwemera ivyo ukora bizoribwe mwijuru. Donc ugaca usanga umuntu atagira na ISO yibanze ariko arugarira igihugu gifise ama laboratoire nkaya n'imiti dufa kumiragura dufa kubona hanze ko made in India tuba twaguze nkeswe iyo ya maramoji ivangaho muri Kenya n'ahandi. Hanyuma akavuga ati 17025 et des laboratoires de référence FSSAI. Muraza gutora namwe agatelefone muze kurondera ibi bavuze ngaha ku Buhindi. Muce muraba umuntu kungene yinenuka ngo ariko ngo arazana ngo ariko ngo arugarira igihugu nk'iki gifise laboratoire nk'iyi. Reka turabe aha naho bavuga iki. Bavuga iki. Iki ni gihugu c'u Burundi BBN ko twe dufise bibiri BBN na Sentea. Hari ibintu bita analyse d'huile, céréales, farine, feu, lait, sel, café, thé, eau et boissons alcoolisées. Et boissons
arikorize. Murumva twe honyene igituma ariko ndababwira ko kubijanye no gupima ubuziranenge mu Burundi dufise izo zibiri. Baduhaye izo ya 170-20 baduhana izo ya 170-25. Ndaza kwibasigurira ndayibatandukaniriza akanya nikatandesiva kabandanyije kamera neza. Murabona ko ngaha twebwe muratse igihugu cy'u Burundi ari igihugu mu bihugu bikomeye cyane bisanzwe bishora ikawa n'icayi mu mahanga. Rero turafise izo iturekurira gupima specifiquement ivyo bintu njabuka amazi, ikawa, icayi, amata, koto, urumva ivyo n'ibifungurwa bijabuka hanze. Cyo bituma mbona mwumvise umurundi yubatse etage y'inivo 12 ashora ivoka hanze. Dufise laboratoire zipima ivoka zikamenya ko ivoka izo mwanya izomara mu kontinere izoshika ikiri nzima ikimeze neza. Iyi voka ni yashika mu mahanga abazungu bazohakwa kujyana n'urutoki. Ni kwera iki dufise laboratoire zabigenewe kuko hajya izo 170-25 na 170-20 ntibikora bimwe. Icara hasi nabo nabwe fata agatebe mwicare hasi tumanze twumve iyo iyi mikino y'u Rwanda ija n'ivyo igiye kubakwegera. Ubu no Burundi nako ndavuga capacité en progression. Uburundi bavuga ko buriko burava kuri izi buriko burashaka kongeramwo ayandi ma accréditation ya rabo. Nico bituma hajya banditse ko capacité zindi en progression. On a déjà ça mais on est en progression pour avoir d'autres ISO. Hano baravuga ati capacité en progression avec des capacités ISO 170-25 développées pour les analyses alimentaires/agricoles. Reka ndabaronderere rero neza na neza nimbakanya nimba biri hagufi ndabereke Sentea hamwe na BBN ukungene vyifashe mu gihugu cacu cy'u Burundi kugira muzoze mumenya eske mu Burundi kuko ni kenshi nkunze kumva ubusara bwayi ngo ibi nibiki ngo mbega ngo birapimwa vy'ukuri laboratoire turazifise nimba araho baba baca mu manyanga kugira baronke urusha rwa BBN n'ibindi na Sentea nibiki ariko rabo gen cukumbura mwene mwumva ivyo ariko ndavuga bidasona canke harimwo ibinyoma mutavyemeye. Koresha amamega, koresha telefone zanyu, amaordinateur n'amatablete hanyuma muze mumbarire fleury bwa bundi ntiwabeshe. Hano hari ISO na /EAC 170-25 Uburundi n'u Rwanda. Aha bakompaye Uburundi n'u Rwanda. Mu ntunge manze nagure gatoyi kugira namwe muri kuri screen hiyo ku mateleviziyo canke ku ma tablette n'amatelefone n'ama-écran plat mubisome neza muvuga ati twavyisomeye. Le Burundi a développé et mis en œuvre ISO 170-25 dans ses laboratoires, notamment avec l'appui de Trademark Africa. Au Burundi, on a mis en œuvre turafise kandi turongera turadevelopa. Au Rwanda FDA travaille encore à obtenir l'accréditation ISO/IEC 170-25 dans son laboratoire de contrôle de qualité. None mwevyo bintu mwavuze ko bidakwije ivyangombwa mwabikuye he? Mwabipimishije iki? Mwararaguje kibi bidasaba kuraguza bisaba ama reactif bisaba ibintu d'ordre chimique. Uku niko rero abantu bifukura. Kenya yoyo très solide. KEBS indique une accréditation ISO IEC 170-25 avec plus de 30 paramètres. Ugacuza ku gihugu nka Kenya gifise plus de 30 paramètres. Ibiro ni vyenda barundi bariko baragira bimwe ngabonye ngo progression en cours. Dushaka gushira nk'aya ma paramètres dushiremo ubuntu bwinshi hahandi kumbure nivyo tutaragera ku rwego rwo gupima tubipime. Hamwe dusanga dupima n'icuma nimbari n'ibindi vyinshi ama uranium n'ibiki musanzwe mubizi ko haro n'ibintu bisaba ko haza abahinga mpuzamakungu kugira amenye iki kintu ni murabona ivyo usanga Uburundi nivyo turi mu progression ducengeteramo kugira abana b'abarundi n'abarundi muri rusange ntitugishana. Urabo Kenya rero bise plus de 30 paramètres accrédités et environ 15,000 échantillons alimentaires analysés par an. Ugacuza ukugara ikinyobwa gikorwa umviriza amarabo ivyo bapima muri Kenya bapima ibintu d'ordre chimie
chimique, microbiologie, analyse alimentaire, nombreze. Ugacuza ukipama ku gihugu nka Kenya ngo cabahaye ngo ibintu ngo bitujuje ubuziranenge. Mbe nta muntu yondangira Uganda hagufi. Reka ndabereke Uganda yo akanya ntikankundiye ariko nta kundi akaryoshe nigahora mwitama nari naje nje kubereka bino nabonye ko umwanya wamaze kudusiga. Reka nabakengurukire nabifuriza kugira umunsi mwiza w'imirimo, umunsi wa mbere. Mwe mwamaze kugira sabone na subscribe muri abantu b'abagabo, namwe mutarabikora murashoboye kwiyunga hamwe na Free Podcast TV.